bon ikiganiro duherutse igihe ko turapingana miri waravuze yuko ufise surprise wavuze yuko ufite surprise abafana jewe cyo niko kantu kambere numva notanga kubaza imbere yuko jo kibazo nyamukuru cuno munsi ndafise surprise ku bafana kantu gato urumva abafana banje basi je nta kintu mfise nobesha ngo no bakorera baryoherwe ariko chaque fois ndafise wa mutima wo kuvuga ati abafana banje nukuri arige bandyohera bakarenza ugasanga nk'abafana umufana akomanta day after day ikiganiro kigiye umva ikiganiro naho umunsi umwe nta postinze yo and message zikaba nyinshi bakubaza ati ko kudapostinze no munsi byagenze gute abo bantu bose rero nta kintu na kimwe mfise cyo kubariha rero mu tuntu dutoya n'umuntu nkunda gutungura ndakunda abazungu ingene batungura abantu ama surprise yiki ko ndarondera amaraso rasta amaraso mengo ntakiri menshi cyane amaraso ntakiri menshi byagenze gute sana amaraso we fursana mama ni kuvuga rero yuko na kantu gatoya donc like je ndafise akantu gato cyane vraiment ariko ASE TV mube attentive kuri surprise nakone nubwo ari gatoya ntosi niko kwigwa abantu bose ariko umuntu azogira amahirwe azogatware kandi agatwaye ari umwe ndibaza kogira ico kamufashije nubwo ari gato canke ni motivation rero ndavuga ati reko yuko kwezi naye tuyasangire n'umufana umwe azoyatsindira rero ndaza kuvuga ibiharuro uzobu wa mbere kubishiramo atwaye ivyo 10,000 abandi niwazo batwaye bisigura no gutanga n'abakunzi b'ASE TV nimba ari umufana ari hanze y'igihugu ndazi ko ari benshi bifuza nabo kunyereka ko ari abambere ko gikuru si kajya gashime gikuru ni unyereke kuri update nico nshaka uno munsi nimbangiza y'ibihumbi 10 bikagenda neza nzogira mukundi kwezi nzogira nk'ibihumbi 200 imana iduheza gitugaya sasa wewe uri hanze y'igihugu ugitangura iki kiganiro curondera umugenzi wawe cyangwa umwana wawe cyangwa muto yawe cyangwa musaza ari ngahi Bujumbura umugira ati raba ikiganiro kwa Andy utsindira amayinite y'ibihumbi 10 partage link kwandi hanyuma ni muzi minota nza kubivugirako nza kubivuga niji kugira ngo muzovyumve neza mbere ko tuje kuri ico cibya mwavuze yuko afise surprise afise amayinite y'ibihumbi 10 bro ni jambo ry'Imana cyangwa uko ugutahura kwanje ngo mbamenyesha abafana bacu bose badukurikirana nabaza kuba ari bashasha Imana ingene twigisha cyangwa mu vyidusaba udashimye muri duke no muri byinshi ni woshima ni kuvuga wowe utashimye nimba warayori ibiharage no munsi wari inyama ntuzoshima Imana idusaba cyane kuyishikanira mu bigira 10 ariko ntidusaba kandi ntuyiha Imana mu maboko uhuye n'umuntu ashonje ukamuhereza ikiro cy'umuceri haje ubushikana Imana urera Imana iradusaba cyane gukundana rukundo kugira kubahana guhana agaciro gutahura ko ahuri no munsi atari uzoburi ejo ngiye kubavumbura bose umugore n'umwana uzavugenza gute handi ivyo bintu ko mvumenga bigoye oya nzobavumbura kweri mba bankubite nabo n'abandi bo ni bankubise kera atari ubamba bampe babihevye waragubabari je ngoma ndabavumburira umwana wanje na mama wiwe ubereke ubashire kuri kamera kuva kera reka mvuge mu Kirundi no mu Giswahili ASE TV, every story matters. Yes, bakunzi wa ASE TV. Abona kuno munsi twicaye muranga turi kumwe na papa ASE TV ari we Andy era musanzana yeteramiye ndavuga ati reka ndamukoresha haganiro. Waje nabonye yambaye ibintu naye sanze menyereye ndavuga nti twatse kamera. Hasi no munsi tuganire. Papa ASE TV gute? Safi umeze neza. Yego sha naho uri meze fresh ni bien kabisa ndashima kaju fursana nimba ari fursana ni naryo ryambere nenda gusanze uyicaye ngaha ndavuga nti reka ndakoresha akabazo kambeje nshaka kubaza mugabo ntabanje gutinda bon ikiganiro duherutse igihe ko turapingana miri waravuze yuko ufise surprise wavuze yuko ufite surprise abafana jewe cyo niko kantu kambere numva notanga kubaza imbere yuko jo kibazo nyamukuru cuno munsi mfise surprise y'abafana ingo hano ingo ndamutse ngo rero ndamutse ni sawa umeze neza uraho bye rero bye
Bo nibaza ko ndafise surprise ku bafana kanu gato urumva abafana banje basi je nta kintu mfise nobesha ngo no bakorera baryoherwe ariko chaque fois ndafise wa mutima wo kuvuga ati abafana banje nukuri ari igihe bandyohera bakarenza ugasanga nk'abafana umufana akomanta day after day ikiganiro kigiye umva ikiganiro naho umunsi umwe nta postinze yo and message zikaba nyinshi bakubaza ati ko kudapostinze no munsi byagenze gute abo bantu rero nta kintu na kimwe mfise cyo kubariha rero mu tuntu dutoya ndi umuntu nkunda gutungura ndakunda abazungu ingene batungura abantu ama surprise yiki ko ndarondera amaraso rasta amaraso mengo ntakiri menshi cyane amaraso ntakiri menshi byagenze gute sana amaraso we fursana mama ni kuvuga rero yuko na kantu gatoya donc like je ndafise akantu gato cyane vraiment ariko ASE TV mube attentive kuri surprise nakone nubwo ari gatoya niko kwigwa abantu bose ariko umuntu azogira amahirwe azogatware kandi agatwaye ari umwe ndibaza kogira ico kamufashije nubwo ari gato canke ni motivation ku bafana bacu rero reka ndabivuge ndafise amayinite y'ibihumbi 10 ni kuvuga mu Burundi hariho amayinite yo ku kwezi ukaja no kuri YouTube, Facebook, Instagram hose ukagura amamega ni kuvuga ngo ni ibihumbi 10 ushatse gura ibihumbi 10 nyene cyangwa ukagura ibihumbi 5 jere natanze ibihumbi 10 kuko nanje niyo ngura urumva renda guhaye kado y'amayinite nkoresha ku kwezi kugira muri telefone yanje no kuri ndibaza yuko ariko ndayakoresha muri telefone gusa telefone gusa niyo nkoresha rero ndavuga ati reko ku kwezi nanye tuyasangire n'umufana umwe azoyatsindira rero ndaza kuvuga ibiharuro uzobu wa mbere kubishiramo atwaye ivyo bihumbi 10 abandi ni wazo batwaye bisigura no gutanga n'abakunzi b'ASE nimba ari umufana ari hanze y'igihugu ndazi ko ari benshi bifuza nabo kunyereka ko ari abambere ko gikuru si kajya gashime gikuru ni unyereke kuri update nico nshaka uno munsi nimbangiza y'ibihumbi 10 bikagenda neza nzogira mukundi kwezi nzogira nk'ibihumbi 200 Imana iduheza gitugaya sasa wewe uri hanze y'igihugu ugitangura iki kiganiro curondera umugenzi wawe cyangwa umwana wawe cyangwa muto yawe cyangwa musaza ari ngahi Bujumbura umugira ati raba ikiganiro kwa Andy utsindira amayinite y'ibihumbi 10 partage link kwanda hanyuma ni muzi minota nza kubivugirako nza kubivuga niji kugira ngo muzovyumve neza mbere ko tuje kuri ico cibya mwavivise yuko afise surprise afise amayinite y'ibihumbi 10 none Andy abantu benshi bari baza yuko ushobora kuba uri umuntu afise televiziyo ikomeye kandi urinze ufite televiziyo ngaha mu gihugu ca Bujumbura igihugu c'u Burundi plutôt noba uri umuntu asanzwe uri umuntu nyene ufise nene ntibigutera complexe kubona utanze amayinite y'ibihumbi 10 canke iki urumva gute je nibaza yuko ari ikintu ku bantu baba Kristo cyane kandi ndabikore ko gato je nibaza ko je nta dini fisi ngo shigikira ngo nemera gusa iconzi ndi umukristo ariko urabona ko niyambarira ikanzu fresh none byagenze gute habwo je aho none nashaka kutugira jewe umunsi byagenze gute uko urumva na wa musi wakoze wambaye ikanzu rero uko ndakavuga ko kantu banze mvuga iki kintu kimwe kuri ico warumbaje kugira ntukigarukeko bro ni jambo ry'Imana canke uko ugutahura kwanje ngo mbamenyesha abafana bacu bose badukurikirana nabaza kuba ari bashasha Imana ingene twigisha canke mu vyidusaba udashimye muri duke no muri byinshi ni woshima ni kuvuga utashimye nimba warayori ibiharage no munsi wari inyama ntuzoshima jewe rero umutima wanje wanyemereye gutanga ivyo amanitse y'ibihumbi 10 ku muntu umwe ujya mutima nagize uko nzoguma ntera imbere n'uzontuma kandi ndenza kandi ntavyo ukorera abantu ngo bashime abantu bashima gake rero n'abantu bafise ibisohoka ibyinjira ibirara hanze n'indani ariko atamutima wo atani kigira 10 batanga abafise n'imidogo atanarifite banatanga ariko nagomba ndabamenyesha ikintu kimwe undi muntu wese azokigenda umuntu akora afise ico aronka afise ico yinziza azogira umutsima wo gutanga ikigira 10 kuvya abayaronse buri kwezi canke burindwi
bivana ariko nawe uri kuradukurikirana kuko tubikora kandi tubikuryoheye tuzi n'akamaro kavyo. Imana idusaba cyane kuyishikanira mu bigira 10 ariko ntidusaba kandi ntuyiha Imana mu maboko. Uhuye n'umuntu ashonje ukamuhereza ikiro cy'umuceri haje ubushikana Imana. Urera Imana iradusaba cyane gukundana, urukundo, kugira kubahana, guhana agaciro, gutahura ko aho uri no munsi atari uzoburi ejo. Okay. Kuvyerekeye ikanzu navyo urafa paswa ko ziganiro wambaye ikanzu ya musulman. Uno munsi nsanze wambaye ikanzu ntunguye ndavuga nti no munsi twicarana kwa nasanze hano uri kwafata akayaga dikaje twicarana ndamubaze kuri kibazo. Andi ni mu musulman ikanzu ayambaye kubera iki? Bojewe mukanzu kandi turazi yuko no mu kino ingo ca musulman bari mu mafungo. None ugaca abantu benshi babona wambaye ikanzu bisigura iki? Ari ibintu by'ijambo ry'Imana cyangwa gukorera Imana mu ijambo rimwe ni gukorera Imana. Ni umutima wawe. Je umutima wanje ikintu nk'ubuje nambaye ikanzu ndiyumva amahoro ndiryohererwa kweri. Urikunda tu. Ntacyo dupfa n'abamizimi cyambe. None jiye nkabona baravyamara bikababera nanjye nkabona umengo ntibimbihiye cyane. Hari n'abavuze arafapase yuko nyene ushobora kuba nyene usa na musulman canke iki. Gusa nakuze babinshushanya abantu benshi niyo mpamvu nambaye n'ikanzu ntibakekeranya. Ko je muye n'abamizima ndakutanga isalamu fresh. Sesa ku fresh nyene kandi bazi ko ndiwe kandi numva ntabwo nubundi ndiwe kuko turabantu twese turi komplika. Ndakunda ikanzu ariko n'ukuri je ndo mukristo kandi no muri famille yacu kuri papa mama nta mu mizima numwe dufise nimba hari nawo dufise cyo dupfana nta munsi ariko mubonzi bose nta mu mizima n'abakristo bose dusaba amadini usanga batandukanye. Je nk'ubujewe kweri aho umutima uje niho ninjira ariko iconzi ndizera ko mu bintu Imana yadusabye gukora harimo kugira urukundo cyane. Rero hanyuma kandi ikanzu nagashimwe nahawe n'umufana. Nagashimwe nahawe n'umufana. Ego nagashimwe nahawe n'umufana atari mu gihugu cy'u Burundi ankunda akunda ibikorwa byanje. Yavuze ati akiri kanzu ndakugabiye. Amaze kubona kandi abizi ko ntari mu mizirimo nico namukundi nagushimiye cyane ahubwo bizu. Ni kuvuga ahantu je namukundiye cyane yarambaje uri mu mizirimo ati no gusa ndakunda ikanzu tije nanje nzokugurira ikanzu nziza igera nambara nasanze ari ibihumbi 10 sinzi ubu usambaye amajana ngahe kabisa. Oya amahera ntayo yambwiye usiconze nahenze kabisa eri bukebuke ari urumva sije niguriye ntibuce bavuga ngo nambara bizimvye ni kante bampaye vraiment n'umuntu yampaye ni kado bampaye umufana wanje ari mu kindi gihugu. Aravuga ati tora kandi ndibaza ariyumva kandi niyo nta kiganiro kimukika kandi ni aho ndayambaza kuraba ati wa muhungu so ndaza no guhaguruka nkeka ndabe ko mbere we sinzi ariko vraiment Imana imuhezagire nundi muntu afise akakado yonyera nanyera ngiye ngo nabambara amarori murabitse nguriye nk'agastoke k'amarori wobugize neza. Uravyumva baya mushimiye cyane vyimva mutima cyane Imana imuhezagire kandi vraiment no kuri habwo na size yawe habwo ngera yarayiza ahubwo ziboro nama nimero nama nimero umva ufise uzi metre upima biroro amushimiye umufana yamuhaye kado muravyumva yuko Yesu muzirimo gusa idini yose aciyemwo yose arinjira mugabo urumva iyi ni gift ninjira mu madini yose ndi umukristo donc imigenzo nzi ni yigi Kristo abamizima nabo ivyo nabazi ko ni vyindani ntavyo nzi ariko ico nzi ndazi nk'ubu turazi twese abamizima ni baraza ikiziga turaza abamizima ku munsi wabo witwa wo gusenga ari wa gatanu mengo saa 5 na 15 nimba nihenze hanyuma kandi abamizima n'abantu bafise umutima mwiza cyane barafise akantu k'umutima barakundana ni kuvuga umuzima bro aje kugura ikintu agasanga mu mizima mugenzi we oya kweli nubwo ubufise bitameze neza abayumva yoshorera iryo iwabo barakundana cyane bose ndumwera ntawo bishobora byose ariko jiye kweli ngwanyira cyane mumva ndagwanyira cyane kugira urukundo kuko bavuga ati wewe nimba Dani we ntagukunze turi kumwe ngatwe turakora kana ikiganiro Imana wo ikunda gute Imana itwigisha kubanza gukundana twebwe hagati yacu nigo rukundo Imana ikeneye tumaze gukundana twebwe ugahura n'umuntu ufise 2000 ashonje mugasangira
Imana direct mu buyeretse kuyikunda kuko Imana yatwarira mu shusho ryayo. Yewe nsa n'Imana, wowe usa n'Imana, nakasa n'Imana. Bivuze yuko Imana tuba tuyikunze kuko ukunze umuntu Imana yaremye. Ukunze ikiremwa cy'Imana. Hajya nasanze menga inka barazikunda cyane ku buryo baca bana no kuzijya tuziya n'amata yayo tukayara n'amavuta y'inka byose cyariwe. Ese bakunze ba TV akantu rero nagira mvuge karako kuvumbura Andy naye nabimubwiye ko nzomuvumbura bimaye kubona umwana wiwe. Igihe dukora ikano cambere ndamubaza yuko yafise umwana nambwiye ati nzomuvumbura afise umwana wiwe ndamubereke neza. Ese uratwara navuge tuhagaze haki. Oya ahubwo abafana ba ASE TV niba naramumweretse werekana rapande gatonya. Ubu rero nanje ndiko ndaronde nyene nzovumbura umwana wanje. Tumuvumbura gute kwandi? Umwana wanje ari kwa mama wiwe. Rero kwa mama wiwe novuga gute? Bo muri sanga mama bakunda abana babo. Coco. Rero ntiba mwategezwa kumana nyine. Umwana wanje nagezwa kumuvumbura. Ndayagomba. Kumuvumbura bwinze gute? Ugira ngo mpfa gutora ngo nshire kuri kamera. Yo. Mwanza kumvikana magiri. Oya twumvikanye ntiwo kwemera bisaba ndamuvumbure nawo. Je ngiye kubavumbura bose umugore n'umwana. Uzavugenza gute handi ivyo bintu kumva umenga bigoye. Oya nzobavumbura kweri imba bankubita nabo none abandi bo ni bankubise kera atari ubamba bampe babihevye. Uwara kuba bari? Oya je ngoma ndabavumburira umwana wanje na mama wiwe. Ubereke ubashire kuri kamera kuva kera ata bidakunze muzonara gusa ngiye kugira effort muyitege gusa ngire effort ndabavumbure. Urugamba ruzorukomeye zotubwiye tuhabe kabisa ko nivyo bavyoroshe. Kwa mama nyene ngoma ndamuvumbure mama w'umwana wanje na umwana wanje. Aya nameze gute nkubu aragoye aka gripe shani nkorabe ko biramugora ariko Imana ishimwe ndanizera cyane ko aza kumera neza. Agenda neza ni sawa ni ibintu by'abana abana bakiri batoya baragwaragurika ariko ni ibintu ngibaza yuko ni passager. Hanyuma mama w'umwana nawe meze gute? Mama w'umwana na refresh kweri. Ambwiye ko je naye nabwiye ko je nzobavumbura icyarimo ahubwo. Wewe ntavyo ushobora. Simenya yari muri kumake. Hewe. Sha. Iga mugabo abakunzi ba TV barakene ko turi kumwe wewe. Oya sinawe n'umuntu ari umuswari. Niyo mpamvu rero bigoye. Nzorondera na jenge ni minota arakwera akazi cyane kamfatira. Ngende minota 5 nkaraba umwana nkaca na urumva nyene natwaye kamera kubera umuntu hajya abakuzi. Hajya umuntu twavyaranye abazi yarazi ivyo nkora ko mvumburana. N'umunsi wo kumudraga yabanje aranyankira ngo cyangwa uri kurantera mistari kuri kamera ati wapi ati ubone ufite micro akamicro wamba baba badutiye nyamba nshinjira arakora niyo mpamvu bizongora ariko ngiye kubigerageza tuguye tuguherekeze tuzoma dutoka keje bo dukubitira hamwe reka bazonkubite je nyene tuzuka kwa amazi twese cyarimo yo n'ubugizeni atari bagashika kure abantu benshi mugenda muvugana bagiye batandukanye ni inkomezi ukuraho bidi cyangwa inkomezi yo kubandanya ubikora ubigenza gute ni kahe kabanga ushobora kutubwira? Ni kuvuga urukundo iyo ufise urukundo ugize urukundo mwene data uri kurankurikirana ufise urukundo muri wewe go gukunda abandi bantu nuko uba waramaze kwikunda mu gihe rero wewe wikunda ukeneye gukundwa n'abandi ntukune ngo wikunde kuko nuzokwimarira byose bisigura yuko banza ugira urukundo kwanza wikunda je bijya bintu bavuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda je no kuri sindavyemera je mbanza nkikunda amakunda mugenzi wanje dushobora kunganya ndagukunda uko nikunda wewe ikunda uko wewe ikunde cyane kunda ushingene nkunda nane nikunda gusa none mfise ibihumbi 10 ngo kubera ko ndagukunda ariyo mfise yonyene nane ndayakeneye tuyagabureka nane ndayakeneye yose ntibikunda turabica muca mukubitagaje oya je no manwa arasimiro nka gwa 4000 wowe ubogena mu makonte y'abantu baba boss nkaziranotse ba venera kwambwe ati eba je ndakeneye umiki yo mugabure amahera yaronde yakoreye imyaka n'imyaka kunda gusa gukunda uwundi ni kumufasha muri bike mu byo ufise ukagiramwo bike ukura kuko ni Imana ntidusaba gutanga igice c'ivyo dufise Imana dusaba gutanga icicumi kubera ko Imana dusaba gutanga icicumi ariko wewe ngo ndagukunde nkuko nikunda wewe umva ari byo ayi ama filosofi ya kera harimo ibintu by'ubwenge butabaho niyo mpamvu rero jewe mbanza nkikunda umundi nkamukunda mu nyuma ni yankomezi yandukuramo na ibidaho yavuye jewe urukundo rwavuye abantu benshi sinzi mengo namaze kubivuga nakuye urukundo kuri papa wanje hamwe n'abantu bagiye baramfasha mu buzima jewe
nakuze mfise akantu k'inzigo kuri papa wanje n'umuntu atandeze no bariho ntabwo yapfuye arahari atamfasha kandi yarafise amahera menshi rero yara canke n'ubu oya bumva kera yo yari menshi ubu nkeka yaragabanutse ariko kera yari menshi vraiment rero camera nkugira akantu k'inzigo ko munyuma ndavuga ati pourquoi pas noguma ndamwishingaho reka ko namaze kubaho Imana yampezagiye ni kubera ko ntokwikonsantre ndekane nawe n'ivy'inzigo n'iki hama nanje ni concentre ndondera amahera cyangwa ubwenge ngaho bwo gutangura gukunda akazi cyane nari mfise imyaka narakina football nayihevye kare kandi nari ndabizi ariko nayihevye kare kubera nabonye umengo bizontakariza umwanya vya football cyanda gukora ibindi Imana irampezagiye ko mu nyuma yaho narafashijwe n'abantu benshi narumva inzara gasanga nk'umugenzi ngiye wabo arambwiye ati ngo tujye numva umuntu gasanga bijya rero umuntu akora hari n'abantu bibaza ngo umuntu ngo abikora mu kwiyerekana hariho n'umufana yakomanse ryari ngo bigenda gute ngo werekane ingene ufashije umuntu jewe sinerekana kugira abantu babone ko niyerekanye kuko hariho byinshi nkora abantu batazi ni kuvuga jewe nkora ikintu kugira ngo nigishe uwundi muntu umuntu agusabye kuri kamera mfasha ibihumbi 5 byo kurya ucimugira ngo hinge ngo tuve kuri kamera abafana bashobora kwumva utabikoze je ndabikora hajya nyene kugira ngo nigishe undi muntu ndazi mu bafana bacu harimwe abafana bamaze kunyiganira ikibazo kandi ntabazi batanze urumva kandi nkabafasha none bagena narabivuze mu kiganiro ko nabafashije kandi sindarabazi n'amazi ntunabavuga n'amazi ariko mu bisanzwe ari ibintu dukora kugira ngo twigishe abandi ngira abandi baboneho akarorero fasha nkavuga ati iyi kanzu mwene byo unyene kuyingabira sinamuvuze ariko ndaza hari arumva ko ndyohewe kandi ndi fier ya ariko ari kuntu kujya ushobora kuvuga gukora ikintu kugira we genereka abantu abafana baratandukanye n'abantu tubana ujya bajyanerekanye kuri kamera umva neretse abafana ndabigishije dukundane biratandukanye nuko no gukorera ikintu abantu mu break ngaha si show ndagikorere nga n'ubushimwe ama award yose atangirwa public atangwa ari wana makamera byose bihari Numva je nibaza ko ni mwijuru Imana mu gutora abantu bazoja mwijuru hazoba hari kamera itwereka ati nu wakoze niko nibaza rero kamera iriho kugira ngo itwereke kandi ibintu bigumaho je nta bintu nkora kugira ngo ni jewe nkunda ushaka ariko ndazi umuntu we mu mutsima wiwe nimba afise gushima hari cyo bamumari aravuga ati ujya muntu ameze uko we rero nimba ntarabigukorera cyangwa ndagufasha cyangwa duhure hari n'abavuga yuko umengo ndi sinzi ko kugirisha ku bintu by'amahera burya twese turakunda amahera kandi je n'amahera mfise menshi yo guhabana ariko hari umutima gutanga kandi ndabasabira n'abandi bose bumugira uwo mutima kuko utifuriza umugenzi wawe terambere nawe ntutera imbere wifurije gupfa undi ushobora no gupfa wagasigara utashobora gutanga nawe ntuzohabwa ariko nta muntu numwe aduga foa nta muntu numwe aduga ku ngazi atagize uwamutanguriye uwumuteruye ukuya twama dufise abantu badukweze ukuboko ese bakunze wa CV reka papa CV abahe novuga ati nimero zakaya carte mugume hafi abisome cyane gose ikarte y'ibihumbi 10 kandi murazi ko ntobabesha hanyuma ndasaba umufana azoyitsindira azojire mu commentaire yuko yatoye commentaire ati ya mahera ni je na yatsindiye bishobose ri twaba tuvugana cyangwa tutavugana azokire screenshot ya mahera amente yinji ayidufotorere ayindungikire inbox nimero yanje iri muri WhatsApp iri muri mu biganiro byose kandi abantu barakunda kumbaza reka ndanayivuge ku yinciro ndavuge na nimero yanje muyumva ni 68 558 majana 5 42 kwa Kiswahili 98 542 sasa nizo nimero zanje hanyuma rero gift yanje ngaka ntuyize tuyumbi 10 ndasubiyemo no kuri umuntu azogatsindira azogire muri commentaire ko ari we yatsindiye tumumenye urazi ko abafana ari benshi reka mvuge mu Kirundi no mu Giswahili 26 61 17 83 14 ubusa 2 5
mu gifaransa ni 26 61 17 83 14 025. Mu Kiswahili 26 91 17 83 14 025. Merci beaucoup. Umwese abakunzi ba ASE TV akaneho gashimwe Andy ashoboye guha abafana biwe umuntu azotsindira anoma unité ibihumbi 10 ahari hose azoca aronka screenshot ayimurongikire kuri namba yiwe ya WhatsApp murayibona ngaho yamihari musi y'ikiganiro canke ayandike muri commentaire mu kiganiro yuko amayinite ari we yafise. Benshi twabiganiriye benshi mwavyumvise nibaza gatakintu twibagiye. Wa alaikum salam. Bon nibaza yuko nigi asigaye gushimira abafana bandi kandi rero mwanjanirane sinanabazramukije neza nkuko nahora ndabikora. Amahoro y'Imana bane nabo aho bari hose mu byo barimo, abameze neza babandanye gushima Imana, abafise ikibazo yaba kugwara cyangwa kuburanirwa, abari mu mabohero, abashonje no kuri Imana bane nabo bose ibazigame ibacishirize muri zanzira yamicishamo iminsi yose kugira ngo ifashe umuntu. Hanyuma jewe nubwo ntari mu mizima muri bibihe vya mwezi Ramazan ndabwira ati amafungo meza kuba mizirima bose badukurikirana badufana, Imana ibafashe bakomeze uko bayatanguye neza bazoyarangize neza. Ndanabashimira cyane abafana bacu baradukunda, turabakunda, televiziyo ni iwacu kaba yiwanyu kuko dukorera mwebwe. Aho dukora amakosa muze muratubabarira, aho tuvuga ibityo ibitabashimisha mutubabarire cyane. Turi abantu turaberanda, muraba agaciro cyane, turabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao. Yes bakunzi ba ASE TV tuzosubira mu kindi kiganiro ASE TV